tumubakira isale dobe ahantu bakarabira, ahantu hari toilette bashobora kuja abantu muri salo. Ifise lavabo cyo aba diaspora bita sink canke ivana, ifise n'ikiyo. Murabona muri iki kiyo murashobora kuyibona mwebwe nyene. Ndashaka kwatsa amatara yije canke iyo hatabona neza canke nkagikoresha caka, sivyo? Hanyuma bafise ahantu tereka n'utuntu tugobere, akanaga komba ashobora gukorizamwo amazi agira. Hanyuma iyi ni isabuni twasara biteguye kuburyo ashobora guca afata iyi sabuni agakaraba kugira ngo bigende neza. Hanyuma ngaha hariyo imashini, turafise n'imashini ngaha yitwa chauffe-eau. Turafise imashini yitwa chauffe-eau ngaha ituma igihe baba bakeneye amazi ashushe bayaronka bitagoranye. Voilà. Hanyuma turafise kandi imashini ngaha afirimye ufata amasanamu muyibona, ni imashini ishusha yumutse intoki. Murabona iyi mashini yumutse intoki, mwana meje gukaraba ndashaka gushangira nkuku. Murumva ko nk'uyumvise ko nakanye ikigabanya umuriro impa. Voilà. Hanyuma turafise ahantu haja hagenewe essume menga mwita abanyamerika bari towel sinze. Hagenewe essume kubera iyi nzu ni mu Canada, ni mu Burundi yahora muri Canada yimukiye kuba iwabo. Rero hagenewe essume. Hanyuma kafise salle dobe rero nziza ngaha ariyo yiyi imeze neza, ifise n'akantu bashobora gukoresha kugira bashase amazi igihe donc murazi nk'abayisilamu nk'abamiziruma murazi ko bakeneye kwitunganya bahejeje bashakoresha hena kakapare. Hanyuma voilà kabase n'idisha ryo kugira heme basa n'ahari udupapier kugira bashobore nazo nyene kwifashisha igihe bakeneye ikina kiriya. Aha ni muri salle dobe yo muri salo yagenewe salon salamanje n'abandi bose bakakorera canke abashitsi biteka bari muri salo bashakoresha ngaha. Kubera bidakenewe nta dushe murabona twashizemo kandi ntihagutse cyane kubera usanga espace bisaba kutikoresha mu bindi bintu.